Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa mahoro mwebwe mwese mwahisemwo radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikire amakuru yo kuri no munsi wa gatanu turi kigenekerezo rya 2022 ntwarante umwaka wa 2024 mbere ku ngingo nkuru ziyagize. Kwa 2022 ntwarante buri mwaka n'umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi, umunsi ushitse mu Burundi ikena ry'amazi atari inkuru y'imbeshere. Muri Parseme bati ntivyumvikana ingene Uburundi bwokena amazi mu gihe buri mu bihugu biyafise ku rugero ruhagije. Ico muri iryo shirahamwe basaba muracyumva muri ano makuru. Ingingo mbi zifatwa n'abategetsi b'u Burundi ngo nizo zituma abanyagihugu bugarijwe n'ubukene babandanya gukena binyomoje n'abari bagifise ubwo bacumbisha kumwe bakaza kwisanga muri uwo mugwi w'abakene. Umuhinga mu bijanye n'ubutunzi abona ko leta yari ikwiye gufata ingingo zorohereza abarundi bose kwiteza imbere. Haravugwa imyidogo irangwa muri bamwe mu bigisha baronse akazi mu kwezi kwa gitugutu k'umwaka uheze, ariko gushika ubu bakaba batarakabakaba agashahara kabo. Nayo mu kiganiro dukingira ibidukikije batuyagira kuri bimwe mu bibangamiye igisata c'uburovyi. Mu kanya tuja ku nkuru imwe ukwayo. Duherano makuru mu gisata c'intwaro, amashirahamwe y'abakozi ba leta agera ku 8 asaba ishirwa mu ngiro ry'itegeko nimero 100 hagakoni 193 ribohora amapete n'uburusho ku bakozi ba leta bakorera mu bisata bigengwa n'amategeko vyiharije. Mwitangazo yashize ahabona kuri uyu wa gatanu, ayo mashirahamwe y'abakozi asaba leta gukorana umwete kugira itegeko ryizwe mu nama shikiranganji yakoranye ku igenekerezo rya 30 uyu mwaka wa 2024 risohoke ryongere rishizwe mu ngiro mu mwanya ubereye. Varsito Nibigira n'umunyamabanga mukuru wa sendika INSB. Kuva mu mwaka wa 2016 leta y'u Burundi yaragaritse itangwa ry'amapete n'uburusho bitandukanye mu numero yo gutunganya neza imishahara y'abakozi bayo, gukuraho ubusumbasumane bw'imishahara. Ku igenekerezo rya mbere Nyakanga 2023 Nyenicyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yarashize umukono ku itegeko nimero 100/2023 ribohora amapete n'uburusho ku bakozi bagengwa n'amategeko yiharije mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibiri mu ibwirizwa nimero 1 aho 16 yo kuwa 18 ruheshi mwaka wa 2023 ritegekanya amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushira uyu mwaka. Twibukanye ko iryo tegeko cyashitse haheze amezi 3. Ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha mu mwaka ririko rirashirwa mu ngiro, mu gihe kandi hari haciye umwaka urenga abakozi bagengwa n'ibwirizwa ry'abakozi ba leta statut général des fonctionnaires bo baratunganirijwe muri rusange. Ku igenekerezo rya 30 uyu mwaka inama shikiranganje yaremeje integuro y'itegeko ritunganya ivy'amapete n'uburusho, ariko gushika n'uno munsi iryo tegeko haheze amezi 2 arenga ritaraboneka. Haheze imyaka irenga 8 abakozi bagengwa n'amategeko biharije statut spéciaux bari mu mabaro ntangere watewe n'ihagarikwa ku nguvu y'amapete n'uburusho bafite uburenganzira bahabwa n'amabwirizwa canke amategeko y'akazi ndetse n'amasezerano mpuzamakungu y'akazi leta ishize ku mukono. Nubwo biruko hari abakoresha bamwe batahuye ko umushinga wa vyose ari amategeko, bahisemwo kuronsa abakozi ivyo amategeko barekurira bisunze itegeko nyene icubahiro ryo kubohora amapete n'uburusho butandukanye. Kubera ibihe bitorosha abakozi taratunganizwa barimwo, byatumwe n'ihonyanga ry'amategeko agenga akazi muri rusange hamwe n'amategeko agenga ayo mashirahamwe, twihweje agacerere karanga inzego zibijejwe kurenganura abo bakozi. Amashirahamwe y'abakozi ari muri ivyo bisata asaba ibi bikurikira: kuva mu gacerere kubijanye no kudashira mu ngiro itegeko nimero 1/193, kurenganura abakozi bibagiwe, gukorana umwete kugira itegeko ryizwe mu nama shikiranganji kugeneza 30 uyu mwaka risohoke ryongere rishigwe mu ngiro mu mwanya ubereye, kuterengagiza uruhara rw'amashirahamwe aserukira abakozi mu gihe cyose ibibazo by'abakozi bizoba byadutse, kubandanya umugambi wo kukuraho ubusumbasane bw'imishahara
hatirengagijwe ivyumviro n'intererano by'abaserukira abakozi vyega. Tukiri mu vy'intwaro nyene ikiringo c'umwaka kiraheze abakozi bo mw'ihinguriro ry'isukari Sosumo bakora atamategeko abagenga hari ni nyuma yaho ayahahora afutiwe ariko bikananirana gushinga ayandi. Abakozi rero babona ko yo bari integuro yuko bataha imvumure ari nka hamwe iryo shirahamwe rigeze ahatemba ryo kugara. Ni inkuru ya Elvis niyo mwongere. Abakoresha mu shirahamwe rihingura isukari Sosumo barafashe ingingo yo gufuta amategeko agenga abakozi b'iryo shirahamwe. Bari babwiye abakozi ko ari kugira bashinga amategeko mashasha. Abakozi ba Sosumo rero bari biteze ko ayo mategeko mashasha atamara igihe atarashingwa. Suko vyavuye bigenda umwaka urarenze bayarindiriye. Ivyo rero abakozi babona ko bitabahumuriza. Cyane rero dufise babanje gufata reglement twasanzwe reglement de personnel abanza kuyikuraho ubu ntarayamaze gukorera ko ntagerema dufise ikorera ibyo bashatse. Kubw'abo bakozi zotuma baja mu kaga ari nka hamwe ishirahamwe ryo kugara ubona ko kubw'abo ibimenyetso vyose vyerekana ko atakabuza rigiye gutemba. Rero boshaka imiryango tuzogenda gute kandi si kuvuga ngo kugereranya ibintu bigaragara ko dushobora kugura umwanya wose kandi noneho bitamugaragara tumaze kuba twaproduje 13 tonnes kubera ubushobozi buke bw'ivyuma tukabona n'ivyo vyuma n'uno munsi navyo bikaba bitarasubira atamutigera atorerwa. Ni ikibazo gihambaye ukumva muri na replantation zimeze nabi n'iz'abagabo umva ko tumaze kubura amakere promere n'izo mashini urumva ntaco zosya naho zoba zihari. Ni nkaho rero yari integuro yizwe neza ku bw'abo bakozi ba Sosumo babona ko kuba barakuye ubaserukira mu rwego ntwaro no mu rwego mpanuzajambo rw'ishirahamwe atakindi vyari bigamije. Uruganda rwa Europeya rwarondeye kandi Aloyizi Ndayikengurukiye umuyobozi mukuru wa Sosumo ariko akaba atashoboye kwitaba kuri telefone yiwe ngendanwa. Elvis niyo mwongere dutandukira yavugwa muri politike ibiganiro bihuza impande zose ni imwe mu nyishu urunani Senahed rushira imbere kugira Burundi buve mu kaga. Urwo runani rwa politike rutavuga rumwe n'ubutegetsi rusaba kandi ko hofutwa imitahe yose mpuzamakungu ijanye n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza caho nyanza amategeko. Idonido na Emile Nibasumba. Amatati ajanye n'ugwimo go mu 2015 akwiye guhera ku bwa Senared. Urwo runani rusaba ko imanza zose hamwe n'imitahe ijanye n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Pierre Nkurunziza vyofutwa abafungiwe imvo za politike bose bakarekugwa. Senared yibutsa ko sentare yo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yaciye urubanza mu 2021 ruvuga ko ico kiringo ca gatatu cahunyanze ibwirizwa shingiro. Amasezerano y'Arusha hamwe n'amasezerano agenga ku karere kubw'ugo runani rutavuga rumwe n'ubutegetsi ingingo zafashwe niyo sentare n'intabanduka kandi zitegerezwa gushirwa mu ngiro. Ibiganiro bihurikiwemwo n'imigwi yose y'abarundi navyo nyene ngo birakenewe kugira ngo hagaruke icuka ciza kizotuma impunzi zihunguka ku bushake harimo abanyepolitike barongoye abandi abarongoye amashirahamwe adaharanira inyungu za politike hamwe n'abamenyesha amakuru. Kubw'urunani Senared inzego z'umutekano zikwiye gukora zisunza karangamutima kazo umuhari w'inkorabara w'imbonerakure nawo ugasambugwa kugira ngo abanyagihugu bahumure. Uburundi ngo butegerezwa kandi kumenya ingene bwigenza mu bijanye n'imigenderanire n'ibindi bihugu ku neza y'abarundi n'abanyagihugu bo mu karere buherereyemwo. Mu rwandiko rwago rwo mu kwa kabiri urunani Senared ruravuga n'ico rubona cokogwa mu gisata c'ubutunzi. Emile Nibasumba muri ko mwumviriza radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Inyuma y'akaruhuko duca tubananya n'amakuru twabateguriye. Ndabona Burundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo ariko bufasha abantu. Ndabyo umuvuduko ruvuduteko ubu tugira rutembe. Birahimbaye kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Uburundi igihugu cy'umunezero. Mu Burundi hashitse abantu baratwenga. Umurundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyine ugashingirwa. Leo muso gihugu tuzogira zero mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibiba ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko turi binebwe n'ivyo igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cashitse kuri 0 francs bizogenda gute.
mu gisata c'ubutunzi mwari mwavyumvise ndabica ku masonga ubusumbasumbane bw'ubutunzi buri hagati y'umugwi w'abakene hamwe n'umugwi w'abatunze mu gihugu ni kimwe mu vy'ibanki y'isi yose irabirako kugira ishobore kumenyesha ko igihugu gitunze canke gikenye. Ivyo bisigurwa n'uwanonosoye ibijanye n'ubutunzi. Sergio Ntirampebura avuga ko abarundi batotangazwa nuko Uburundi buri mu bihugu vya mbere bikenye cane kw'isi, kuko ivyo bigaragazwa nuko igitigiri c'abakene aho kugabanuka gitera ciyongera cane. Kurikira Sergio Ntirampebura umuhinga mu bijanye n'ubutunzi. Kuva aho ibanki y'isi yose ishiriye Uburundi mu kibanza c'inyuma mu vyerekeye ubutunzi, hariho abantu bavuga bati ngira ngo barihenze, mbega none baravye iki ko tubona mu Burundi hariho abantu batunze, ko tubona mu makartier y'abatunzi nko mu Gasekebuye abantu baduza amazu, hariho abantu bafise imiduga minini minini bita V8, bati none bashobora kuvyo vyose kubirengana bakavuga ngo Uburundi n'ubwa nyuma kubera iki? Ico mwomenya nuko ibanki y'isi yose yishingiye kurwanya ubukene kw'isi. Mu gihugu rero bararaba imigwi itatu, ntibaraba gusa abatunze ahubwo baraba imigwi itatu, iy'abakire, iy'abo hagati na hagati hamwe n'iy'abakene. Ico baba bifuza rero nuko umwimbu iyo ubonetse wogabanganwa hagati y'iyo migwi itatu, abakene bagashikirwa. Iyo rero abakene baguma bakena, abatunzi baguma batunga, canke umugwi w'abakene ukaguma ugwira, canke ubusumbane hagati y'abatunzi n'abakene ukaguma bugwira, ibanki y'isi yose rero kivuga ko habuze iterambere. Ni kimwe mu vyo baraba. Hariho n'ibiharuro bita coefficient de Gini bakoresha kugira ngo ico gihugu gitakaza amanota mu vyerekeye iterambere. Uwo muhinga mu vy'ubutunzi asigura afatiye ku turorero tuboneka ku ngingo mbi zifatwa n'abategetsi arizo zituma abanyagihugu bakenye baguma bakena gusumba abari bafise na duke nabo, aho gutera imbere bakaba basigaye babarizwa mu bakene. Sergio Ntirampebura ahanura leta y'u Burundi kwikubita gashi ifata ingingo ziha abarundi bose uburenganzira bumwe bwo gushobora kwiteza imbere atamwana n'ikinono. N'ubunyene Sergio Ntirampebura n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi. Ikibabaje rero nuko mu ngendo no mu mvugo y'abategetsi usanga baribagiye wa mugwi w'abakene, bakaguma bavuga gusa ivyo abatunzi bafise, mugabo bakavuga ko mu Gasekebuye hari amazu meza, abantu bagenda n'amavewiti, mugabo wa mugwi w'abantu bagenda n'amaguru bakora umurongo bagenda n'amaguru kuri irya zuba kandi ubona ko bashonje, bakawibagira. Mu gihugu rero umukene ntiyoguma ari nyagupfa, umukene nawe akaguma ari nyagukira, nka kumwe baca umugani kera ngo y'amazi akenye yonywa imfizi. Nuko ingingo zifatwa zoza zirubahiriza n'umukene. Eherara nawe ingene mu vyo kwiyunguruza bavuze bati umuntu adashobora kuronka imodoka y'imoteri c'amapine ane ntaze asubire kurengana ikiraro iki. Turategera ko kumvo gukenga amasanganya ibintu bitagira umuvuduko umwe bitosangira amabarabara, ariko rero no kwibuka ko uburenganzira bw'umwe wese bwoguma bwubahirijwe, umuntu wese akaronka inzira ishika mu bisagara, ntihabe bangura inzira. Eheraba namwe akarero kagira kabiri iyo bavuze ngo bugara imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi, iyo ngingo iraba abantu bakoresha umupaka wo kwisi gusa. Abantu bashoboye kugendera mu kirere bahagenda n'indege, bobo ico gihugu data wanje bashitseyo ntibaba bagiye kurondera urwo rwabo. Eheraba ingene bawujije abana bakina umukino w'amaboko basket kuja mu ihiganwa kugira ngo nabo bari bafite indoto yo kwikura muri wa mugwi w'abakene hama bashobore kwisononura, barabujije. Nico gituma rero mu ngingo zifatwa leta yoguma yibuka ko abantu bakeneye kwisononura bakikura muri wa mugwi w'abakene bakaja mu mugwi w'abatunzi. Arico canatumye nabo nyene batera imbere, kubera igihe baruka bose ntibakuze iwabo arabakire, mugabo nuko inzira zari zuguruye, umuntu agira imana akasanga arashoboye kwikura muri wa mugwi w'abakene arabishobora. Nico gituma rero kizira gushira ibuye mu mugongo w'umuntu n'umwe. Iyo bavuze ngo abantu barangana, so kuvuga ko hazogera igihe abantu bakagira amahera amwe mu mufuko bakarya ibintu biringana, canke bakagira uburebure bumwe, oya, canke bakigira ibyo batunze bimwe, oya. No kuvuga ko
inzira z'umwe zose ziguma zuguruye umwe wese akagerageza kwiteza imbere. Twananeze mu gisata c'indero bamwe mu bigisha baronkejwe akazi mu kwezi kw'icumi guheze nyuma yo gutora ikibazo bahawe bariyamiriza kamwana wa mama kariko karakoreshwa aho usanga hari abinjiriye mu kazi rimwe bamaze amezi 3 bariko barahembwa abandi batarahembwa na rimwe. Imvongo vyo bari biturire bitangirwa mu bushikiranganje bw'indero kugira dosiye zihute, bagasaba umushikiranganje kubarenganura nabo babone kuronka agashahara kabo. Ni inkuru tuyibaza Elvis niyo mwongere. Umugwi w'abarimu batanguye akazi mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze aho bari mu bice bitandukanye by'igihugu bavuga ko badatahura ibiriko bibera mu bushikiranganje bw'indero mu gisata kijejwe gutunganya amadosiye y'abarimu bashasha kugira batangure guhembwa kuko isoko ryacu ribimenyesha ariko bakora ibiturire aho kandi udatanga ico giturire dosiye yawe iciteba. Isoko ryacu arabisigura. Umwarimu mushasha yaronse akazi batanga akazi k'igeze kw'icumi amezi 6 arumana nanga bikarabu ararenze abo mwatanguriye mu akazi abasagwa bari imbere arahembwa wewe utarige gukora foni cyane agaca n'amezi 5 wewe utaronka ariko ubundi wewe ku mezi 3 yonyine yarafise amafaranga. Abarimu basaba umushikiranganje w'indero gukora uko ashoboye agasubiza ku murongo abo bakozi hagutunganiriza bose bicarira bagategereza ubazaniye igiturire kugira bamukorere dosiye yiwe gutyo nabo bagaheza bagashikirwa. Uruganda rwa Europea twagerageje kurondera François Habyarimana umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi kugira agire icyo ashikirije kuri ico kibazo c'abarimu ariko telefone yiwe yarizimije. Abigisha bo kwishure shingiro rya Kanyamiri riri muri quartier Rubuye ni mu gisagara ca Ngozi intara ya Ngozi nyene basaba umuyobozi w'iryo shure kubereka inkwavu yaguze mu mafaranga yabatoje ku nguvu mu mugambi wo korora inkwavu bitabaye uko naho abo bigisha basaba ko abasubiza amafaranga yabo. Dani Claire iratwumva nido. Kuva umukuru w'igihugu atanguje umugambi wo korora inkwavu mu mwaka uheze, George Niyonkuru umuyobozi w'ishure rya Kanyami riri ku mugwa mukuru wa komine Ngozi yategetse abigisha gutanga amafaranga yo kugura inkwavu kugira iryo shure naryo rishire mu ngiro uyo mugambi. Isoko ryacawe kuri iryo shure rimenyesha ko umwigisha wese yatanze ku nguvu amafaranga 10,000 bose hamwe akaba arabigisha 34. Kuva ico gihe rero ngo bararindiriye kwizo nkwavu zigugwa amaso ahera mu nzira. Ibice bibiri by'ishure bikaba bigiye kwigorora. Abo bigisha bo kw'ishure shingiro rya Kanyami bamenyesha ko iyo bubahutse kubaza aho ayo mafaranga yo kugura izo nkwavu z'ishure yarengeye uyo muyobozi ngo arabajyagumba bakaba yitwaza ikibanza afise kuri iryo shure. Uretse ko ari umuyobozi asanzwe ari n'umunyamabanga w'iryo shure risanzwe ryegamiye umuryango w'abasilamu. Isoko ryacu rikamenyesha ko abo bigisha basaba ko azana inkwavu nk'uko biri ku yandi mashure uyu mugambi washizwe mu ngiro bitabaye uko naho ngo bagasubizwa amafaranga yabo. Mu ruganda rwa RPA twarondeye George Niyonkuru umuyobozi w'ishure shingiro rya Kanyami telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Ndabona Burundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo ariko bufasha abantu ndavye umuvuduko duvudutseko ubu tugira gutera imbere birahimbaye kurongora abantu banezerewe abarundi bose baranezerewe Uburundi igihugu c'umunezero mu Burundi bashitse abantu baratwenga Umurundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyene ugatingirwa. Leo muso gihugu kizogira zero mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibiba ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko turi binebwe n'ivyo igihugu cari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cashitse kuri zero franc izogenda gute? Kuronka amazi y'ishirahamwe Regidezo bisa n'ivyibagiranywe muri quartier Busoro ni muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baho bavuga ko abafise uburyo baja kuyarondera kure yaho baba gato mu Kamesa mu gihe abandi biyungunganya bakayakura hirya mu misozi ihanamiye uwo mutumba mu ntara ya Bujumbura. Inkuru tubaza Josiane Mozaneza. Imisi ngiraheze abanyagihugu bo ku mutumba Busoro muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura badakubise ijisho amazi y'ishirahamwe Regidezo.
banyagihugu bavuga ko amazi ya Regideso ushobora kuyaronka aba yifise mu bijanye n'uburyo canke naho akaba afise abakozi baja kuyamuronderera mu Kamesa hirya kure gato yo mu Busoro. Uyu munyagihugu aravyigana. Amazi muri Busoro aho mperereye aho mbona nta mazi ahari indwi zayirumanije Bushambo uraheze ata mazi ya Regideso turonka. Abafise uburyo canke abafise abayavoma kuvuga uburyo batanze amahera canke abafise abakozi cabo gafite abana bashobora kuja kuvoma baja kuyakura mu Kamesa. Hama natwe dutumbeye mu Busoro nyene ruguru twe twarirondereye amazi tuyakura hejuru aho bita Irenge muri Rirare muri zone Kanyosha ruguru. Igice gito c'abanyagihugu vyitwa ko kironka amazi aho muri Busoro kiyakura aho bita Ibenge. Ayo nayo mu kuboneka n'abanyagihugu biyungunganije barayakwega bayashikiza mwitangi bayakuye aho Ibenge mu misozi benshi bita muri Bujumbura Rirare, ariko kubera ubwinshi bw'abayakenera ayo mazi vyama birangira atabakwiye kuko mwisaha imwe baba bayamaze. Busoro ruguru kote yo haruguru kuruhande rwo haruguru mazi tuyafise kubera twiyungunganije twakura muri Rirare aho bita Ibenge, nayo acaba make kubera abakenera ari benshi bayuguruye 12 isaha imwe abaheze. Itangi n'imwe mw'ijoro baca bugara amarobine amazi bakaja muri iyo tangi, bukeye buguruye amazi abakeneye abantu benshi kuko ni robine zishika 4 ziri kw'itangi imwe. Amabido basanga atonda ari umurongo muremure asanga turayabuze. Isoko ryacu aho ku mutumba Busoro rimenyesha ko ikibazo c'amazi meza kimaze igihe kitari gito carabuze umuti aho muri iyo micungararo, bakanemeza ko nabo mwishirahamwe Regideso bakizi naho ataco bariko barakora kugira bagitorera umuti. Mu gihe rero kuwa 22 ntwarante uko umwaka utashe amakunga himbaza umunsi wahariwe amazi, mwishirahamwe Parseme bavuga ko Uburundi buri mu bihugu bike byahezagijwe amazi ku rugero runini cane. Ikitabuza ariko ko indongozi z'igihugu zanjanjwa kuri iyo ngabire gushikaho kuronka amazi muri kino gihe mu Burundi ari gihamana. Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike kwiterambere rirama, agira ko avuga ko bibabaje kubona iyo ngabire ubu isigaye iri mu bibangamiye amagara y'abantu kubera bari babijejwe batakoze ico bategerezwa. Kuri Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Aha mu Burundi amazi twari tuyafise kuko n'ubu turafise inzuzi, turafise ibiyaga za Tanganyika n'ibindi hariya, turafise amazi kama bari mu bituma bita amafontene y'amazi yose arahari. Mugabo rero mu Burundi tubona yuko amazi womenga ahubwo hari ibihushane bitumvikana. Urabona ko mu Burundi twaronka iyo muri kwiye amazi arahari, imvura igwa amezi 9-12, mugabo ibijanye n'ibifungurwa mu Burundi ugasanga ni kibazo. Mbere uzuba ruteye mu ntara zimwe nka za Kirundo tukabura ingene tuza kuvomera imirima. Umuceri twimbura ukwiye byo bundi ko bitunaniye kugomera amazi ngaha ya Kajeke ngaha. Ugasanga Burundi bufise ubushobozi bwo guhingura umuyaga nkuba ungana n'amamegawati 1700, abahinga baravye inzuzi dufise, mugabo ntidufise n'amamegawati arashika 80. Kandi umuyaga nkuba turawubuze, amatara aciye kubera ingene tubitunganya kandi amazi akwiye. Yo duhaye umuyaga nkuba w'amamegawati 1700, ikiyaga Tanganyika kiko turatumarira mbere tubura amazi yo kunywa nta gisagara ca Bujumbura bwa ikiyaga Tanganyika kiri ngaho impande yacu. Ugasanga amazi dufise yose bikibuza ko ingwara ziva ku isuku rike, usanga zakorera ingwara zo gucibwemo mu bana. N'ubu uri kurumviriza urumva yuko mu ntara zitari nke za Ngozi, za Gitega, za Rumonge, mu gisagara ca Bujumbura uguma wumva ibibazo by'amazi mu bitaro, mu maprison, uguma ahantu hakoranira abantu benshi ugasanga hari ibibazo by'amazi kandi ingwara zishobora kuba nyinshi cyane. Hanyuma ikindi gitangaje ahubwo womengo amazi agira abe nk'ikintu kitubangamira. Umwuzure w'Agatanganyika uri kuratera amazu, abantu bimuka, igifuko ca Bujumbura kanone n'ikintu gishobora gukora. Amazi ugasanga imvura iguye igisagara ca Bujumbura catewe n'umwuzurira, mu birugu mu barimyi inkukura iracatwara isi nziza, iracatwara uburyohe bw'isi. Ugasanga aya mazi ava mu mahinguro canke aya mazi ava mu y'ubucafu kuyatreta kugira subira abe meza, ugasanga biriko biragenda neza, ugasanga imicafu irikiraja guhonya
vya binyabuzima vy'ikiyaga Tanganyika. Faustin Ndikumana hatera kamo leta n'abajejwe igisata c'amazi kwikubita gashi bicare hamwe biga ingene ico gisata conagurwa kuko biteye isoni kubona Burundi bukigendera ku vyigwa vyakozwe mu myaka y'1980 kandi bufise abahinga babizobereyemwo. Dusubire twumvirize Faustin Ndikumana n'umukuru w'ishirahamwe Parsem. Urabona rero neza yuko turabyifatamwo neza kandi hariho cyo kwita code dolo yagiyeho harakwe no kuba politike y'igihugu y'amazi isubiremo neza abasubiza ubushiranganje bw'amazi amashamba n'ibidukikije bwihariye burabaye masuse y'amazi kugira abashobora kubikurikirana hanyuma hakajaho n'urwego superstructure ministerielle kw'amaminisitiri atandukanye uraba ingene ivy'amazi vyogenda hakaba planification opérationnelle ukuvuga gutunganya imigambi ku myaka 5 ku myaka 10 nk'ubirabaje kubona plan yo kuranyira amazi gisagara ca Bujumbura azoguma yiyongera yaheruka kuva 1985 gushika muri 2005 kuva ico gihe nta yindi plan irasubira kuba yo kurangene igisagara kiziyongera n'amazi azoguma akenerwa mugo gatusanga ubushikiranganje bwitwa ko buhari kandi bwategeza kuba ubushikiranganje bukurikirana ugasanga no mu mafaranga leta intego y'amafaranga leta izokoresha ku mwaka ibijanye n'amazi babihaye amahera make cyane adashika na rimwe kwijana duse gutera kamure ko tubona yuko muri wa mugambi wa 40 ushira 60 turabona ko muri gitabo c'intangiro inkumbe ya 18 ivuga ibijanye n'amazi na senisema yuko byotezwe imbere. Nico bituma rero dusaba yuko mu mafaranga tizokoresha mu vyangombwa bijanye na prioritary investissement ibyo gushira amahera mu bintu bigwiza umwimbu bigira iki gisata c'amazi coshigwa imbere tukintu ati mu gisagara ca Bujumbura uyu mwaka 0 abantu badafite amazi yo kunywa ko birabaje cyane mu ntara zitari nke uravye ingene usanga ivy'amazi vyifasha. Mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri no munsi wa gatanu turabira hamwe bimwe mu bibangamiye igisata cy'uburovyi nk'uburyo bukoreshwa mu kuroba buvugwa ko buza mu vya mbere bituma habaho izimangana ry'ibinyabuzima biba mu mazi. Ikiganiro dukingire ibidukikije tugishikirizwa na Eroge Divermesh. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Uburovyi ni umwuga utunze abarundi batari bake. Muri bo harimo abaroba mu biyaga hamwe n'abacuruza ivyarobwe mu masoko mbere bagashika no mu mihana. Uburovyi rero naho bukorwa ahatari hake siko ngo bukorwa amategeko yubahirijwe. Hano twovuga nk'uburyo abarovyi bamwe bamwe bakoresha mu kuroba buvugwa bukongera bugafatwa nk'ubuhonya ibinyabuzima biba mu mazi. Ikiganiro dukingira ibidukikije tugiye kubashikiriza abakora umwuga wo kuroba hamwe n'abahinga mu ikingo ry'ibidukikije nibo batumire. Muraza kumvamwo ico bavuga ku bijanye n'uburyo butubahirije amategeko bukoreshwa mu burovyi hamwe n'ico gukorwa kugira ingaruka ziterwa n'ivyo bikorwa binamaze igihe kitari gito zirindwe. Twifuje kandi kuba turi kumwe naho mu bushikiranganje mu byo bujejwe arimwo igisata c'uburovyi ariko twabakenye. Kuri miko muri kumwe na Eloge Divermesh ndabaramutse mwongere ndabahe n'ikazi. Ikiyaga Tanganyika ni kimwe mu bikorerwamwo uburovyi n'abarundi batari bake bo mu mihingo itandukanye iherereye ku nkengera zaco. Ibiharuro FPA ikura mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ibidukikije mu binyabuzima biba muri Tanganyika ibirobwa cyane buri mwaka bigizwe n'imikeke, indagara hamwe na sangara birobwa ku rugero rungana na 85%. Yaba ivyo binyabuzima abarovyi bahurumbira cyane canke n'ibindi birobwa muri ico kiyaga byose birabangamirwa na bamwe muri abo barovyi bakoresha uburyo butemewe n'amategeko akingira ibinyabuzima biba mu mazi. Umwe mu batumiwe muri kino kiganiro asanzwe ari n'umurovyi mu kiyaga Tanganyika yaratubwiye ko uburyo bukoreshwa butemewe n'amategeko bucibonekeza kugeza no mango kandi bimaze igihe. Insenga zitwa imitimbo zikoreshwa na bamwe mu barovyi nibwo buryo bwa mbere buvugwa n'uyu murovyi hamwe n'ico bwonona.
uburovyi by'ukuri bifashe neza mu kiyaga bivanye n'uko hariho abakoresha insenga zitemewe n'amategeko kandi zibujijwe. Ahantu hotana n'akarorero hariho insenga zitwa imitimbo. Insenga zitwa imitimbo bakoresha umutimbo ni ubwato bugiramo abantu batatu hama bakagenda mu bwato bafise urusenga, uwo hagati abafise ikintu bita ingoma, ingoma agenda akubita mu mazi. Babiri nabo b'imbere umwe afite ikamba kwega n'uw'inyuma afite ikamba, bagenda barakubita rero bagenda mu bwato umutimbo wo kwega bagenda urusenga ruri n'urusenga ruza rubasanga aho bari. Iyo ngoma rero ikora iyo ikubise hagati mu kiyaga mu mazi ituma amafi yiruka, iyo rero yirutse akirukira atumbera hariya rusenga. Rero kandi izo nsenga z'umutimbo usanga zifite utwiso duto duto. Ingaruka mbi zavyo nuko iyo ukubise ingoma mu kiyaga ituma ari nk'imboga ifise amagi munda, ishobora kuyadahwa hama igasigira gutera amagi agahora apfuye, kandi ya magi ariyo yuvuyemo imboga. Hama imboga kure ziba zarika mu vyatsi akaba ziterwa abana bato bato zitobwa bwana bupfa kubera irya ngoma gendera kubita mu mazi, urusenga ruca hejuru buhitana bwa boga bugaca bupfa, ubundi nabwo bukagwa mu rusenga. Iyo buguye mu rusenga n'icyo usanga rero izo mboga z'imitimbo baroba ububoga buto buto butarakura. Hano utanga akarorero hari igihe usanga ari mu bwana bw'inyamanguhe, ni kuvuga iyo baravye mu bwana bw'inyamanguhe usanga za nguhe zorobwe zikuze ari nini nini kumbe kino nk'ibiro 5 10 zitaba zitakiboneka kubera zagiye guhona zikiri ntono. Nico kibi cy'imitimbo. Uburovyi bw'imitimbo rero bwo ni bumwe mu burovyi bwica isi zo mu kiyaga, bituma amafi atahaguma isi zikaja kure. Uburovyi abakora uwo mwuga bita filemaya nibwo bundi buryo bukoreshwa mu kuroba, kandi nabwo nyene ntibwubahiriza amategeko. Ikidasanzwe kuri ubwo buryo ahamande yuko buhonya ibinyabuzima vyo mu mazi n'ivyo abarovyi bashoboye kuroba hakoresheje ubwo buryo vyihuta kumera nabi, bigashobora no kubangamira ubuzima hamwe n'amagara bw'ababifunguye. Ubundi burovyi buhari bwemewe n'amategeko ari uburovyi bita filemaya. Filemaya rero ni rutura kuko filemaya iroba mu masenge igenda ikaroba amasenge. Iyo rero filemaya iroba amasenge harimo ingege, ikungura, hakabamo n'inungi n'intanga, izo ngizo ziva mu kiyaga n'izindi fi. Filemaya rero ni agasenga kari mu mazi kataboneka, kari mu mazi gasa n'amazi. Muri iyo filemaya nayo kandi ni urusenga rurimo n'isumu, kuko isi irobwe na filemaya nyuma y'umwana muto y'umwanya muto yahejeje kononekara. Rero izo filemaya kenshi barazikoresha mw'ijoro, n'iyo ikiyaga kiba cugaye barazikoresha, bagenda barazitega iyo mazi mu kiyaga. Bamaze kuzitega mu kiyaga uruzi rukorwa ko ni insenga zidakoresha amatara. Insenga bagenda bagatega gusa mazi bagaca bagenda ahantu iyo bakabanza bakavayo bakaruhuka umwanya bagasubira bagenda kuzura rwa rusenga, bagenda gukurayo bari zafashwe. Rero kubera icyo gihe ikiyaga kiba cugaye baca bagenda n'ikireke barovye, cyane cyane iyo amasembe bakayadandaza mu masite, bakayadandaza niko rero bakizisha mu masoko, bakazidandaza mu masite maze bazidandaza zafi. Uca usanga iyo zisumye usanga zitaryoshe zifite akanovera kazafi dusanzwe tumenyereye. Hama imikeke nayo kuba bayirovye bitemewe n'amategeko, kandi kenshi bazi yuko imikeke irobwa mu gihe c'umwirima, bwa burovyi bakora mw'ijoro bobwa n'amatara. Muri ico gihe baca bayiroba bakayiga, bamaze kuyiga baca bayizinga bayishora mu masoko, bikaboneka ko ari imikeke yarobwe mu gihe ikiyaga cari cuguruye. Kumbe nayo ni imikeke yarobwe na filemaya mu gihe uburovyi bwari bwugaye. Rero muri ico gihe rero usanga ya mikeke uyiguze uyitetse usanga umengo ni ifu. Kiretse insenga bita imitimbo canke ivy'abarovyi bita filemaya, hari kandi n'ubundi buryo buvugwa n'abarovyi ko nabwo ari ubangamiye igisata cabo. Abo barovyi bita ubwo buryo bugira gatatu umukwabu. Hariho ubundi burovyi bujanye n'umukwabu, uburovyi nabwo nyene butemewe n'amategeko. Uburovyi umukwabu uburovyi bashobora gukoresha nk'ikamba zishika nko ku kilometero, washobora gutera nko ku kilometero, bivana n'uko umukwabu ungana. Rero bagakwega kuvuga impande zose zibiri, kuvuga bamwe baba bariko nko metero hirya nk'ijana, abari nko ku metero ijana ino bagakwega, bivana n'uko umukwabu ungana. Rero ku metero 50 bagara kuri 50 kuri 50, mugabo bateze uruguru kure
ugaca kwega rero kwa mukwavu uca hasi ice hasi genda hitanana imboga ntono imboga zikuze ukagenda hahandi imboga zakuriye hahandi imboga zoteraniye ugenda urakwagura vya vyatsi bibana n'imboga hasi vya vyatsi vyose ugenda urandagura amaka ku musozi ubwo bufi rero burahari kandi buragwiriye ugasanga za mboga zokuze zica zipfa zose zononeka ugasanga bwa mboga burapfuye umuntu yoriye zikuze zose ziropfa zikiri ntono muri ico gihe ni muri bumwe mu burovyi bwica imboga kandi butuma n'umwimbu utagwira mu kiyaga uwo munyagihugu yahora abura hari itoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura k'umutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Turacari mu kiganiro dukingire ibidukikije, turiko turabira hamwe ibijanye n'uburyo bukoreshwa n'abarovyi mu mwuga wabo, kiretse ko butubahiriza amategeko bunahonya n'ibinyabuzima biba mu mazi. Uburyo bwavuzwe n'umurovyi yamenyesha ko bubangamiye ibinyabuzima byo mu mazi tumyihereza kenshi nk'ibifungurwa ni bubi bwose kubw'umuhinga mu bijanye n'ikingirwa ry'ibidukikije. Dowaye Louis Michel avuga ko ubwo buryo ari bwo buri nyuma y'igabanuka ry'ibinyabuzima byo mu mazi bimaze igihe byibonekeza mu Burundi. Musanzwe muzi mwese yuko zifiremaya abantu bikorera hakoze kwija amategeko usanga zifite udutoboro duto ugasanga rero aho gufata amafi manini zifata udufi duto kandi muzi yuko amafi aza guta amagi ku nkengera ubundi z'ikiyaga ca Tanganyika tujya dufire duto rero zizafiremaya iyo bagiye kuroba urabona ko bagenda bazishanje zigenda zifata udufi duto zinyamonyamo abantu nivyo barazikunda ariko ziriya muzi ko arizo zivamo ifi nini ugasanga rero iyo bariko bararoba tuno dufi duto bijana no kwica amagi amafi aba yataye ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika bigatuma rero ayo magi aba yapfuye izo nsenga ziba zagiye zica bituma ata mafi aheza ngo agwire mu kiyaga ca Tanganyika. Ingaruka mbi ya mbere rero niyo amafi aheza ngo agwire urabona ko hariho amafi amwe yagiye atakiboneka n'indagara murabona ko zitakiboneka urugero twari tuzizi ko ibyo byose rero byatumwe n'aba bantu baza kurobesha insenga canke amafire adakwije amategeko aho umwimbu murabona mwese ko wagabanutse kandi atagikozwe no kuzibura rwose tuzozibura. Umuhinga Nduwayo Louis Michel amenyesha kandi ko aho ibintu bigeze bikenewe ko habaho ibihindurwa. Icyo gukora ubwa mbere kubw'uyu afise ubumenyi mu by'ikingirwa ry'ibidukikije no gufata igikorwa cyo kurwanya uburovyi butubahirije amategeko nk'igikorwa kiri mu bidasanzwe ku buzima bw'igihugu. Icyo kugwa rero nta kindi no gufatanya kurya baravuga ko gufatanya mu bijanye n'umutekano umutekano w'abantu n'umutekano rero w'ibinyabuzima biri mu kiyaga ca Tanganyika dukeneye cyane na cyane amafi z'indagara zitandukanye ziri mu kiyaga ca Tanganyika no gufatanya mugahera umunyagihugu kubera n'ubundi ntiwasanzwe aroba mu kiyaga ca Tanganyika agafatanya n'intwaro aba bantu bose bakoresha ayo mafire bakababuza hariho ababijejwe aba bantu bose baroba mu kiyaga ca Tanganyika ndazi ko bari mu mashirahamwe bigatangaza rero ukuntu abantu baba bari mu ma-association hanyuma ntibiteho ineza y'ikiyaga ca Tanganyika kandi arico kibatunze. Abantu rero bakwiye gufata iya mbere n'aba bantu basanzwe bari mu ma-association araba mu kiyaga ca Tanganyika bagakorana n'abajejwe uburimi n'ubworozi hose uhereye Bujumbura ukamanuka za Rumonge za Nyanzarake bariho hari abajejwe ivyo bintu nubwo ivyo kenshi bari baroba baja kubikora mu ijoro hari abajejwe aya ma-association araba mu kiyaga ca Tanganyika bo gerageza cane bagahimiriza novuga ni no guhimiriza no guhana bikajamo
kugira ngo aya masenga arandurwe urundo aveho asigarane amasenga akwije amategeko yo kuroba mu kiyaga ca Tanganyika. Naho rero n'intwaro ikajamwo ababikoze bakabahana, kuko urumva bariko barononera abandi, bariko baratuma ibinyabuzima vyo mu kiyaga ca Tanganyika bihona. Igipolisi kigafasha kugira ngo dutuze izo senga zitakwije amategeko. Bibaye na ngombwa kandi bihora biba, bakugara ikiyaga ca Tanganyika mu gihe runaka kugira ngo ifi zibanze zikure. Hari igihe baba babikora abantu bakidoga, ariko iba ari ku neza y'ibinyabuzima biri mu kiyaga ca Tanganyika, kandi iba ari ku neza y'abakunda izo mboga zo mu kiyaga ca Tanganyika. Ico gihe baheza bakaza kuroba amafi yamaze gukura. cyo kimwe n'umuhinga Nduwayo Louis Michel, umutumire wacu asanzwe akora n'umwuga w'uburovyi, avuga nawe nyene ko hakenewe impinduka, narijya anemeza ko amakosa kugwa abo yagwanije barorera. Inyigisho ku barovyi ziri mu byo asaba kugira ngo uburovyi bukorwe neza mu Burundi. Ikibazo gusumba muri ivyo nuko kenshi uburovyi rimwe na rimwe bukorwa abagize umutekano barorera, nk'ubwo burovyi bw'umutimbo, uburovyi bagenda kuroba mw'ijoro batega. Rimwe na rimwe abagize umutekano babibona kuko ibitimbo baroba bababona bagenda mu mazi, bagenda bakubitira ngo mu mazi barorera mu bice baba babona. Icyo gihe rero bakwiye guhaguruka uburovyi bakabugwanya, kuko mu bisanzwe uburovyi bushobora gutuma ikiyaga cyacu gisubira inyuma, kandi n'umwimbu mu kiyaga ugabanuka, bigatuma n'amafi agabanuka, ndetse n'igihugu kikahongera. Rero leta igiye kwica ikoze kugira ngo bibaye ngombwa hariho amasemineri ku bantu begereye ibiyaga, kugira ngo babereke ikibi cy'uburovyi butemewe n'amategeko, ukuntu bobigwanya abanyagihugu, ukuntu ndetse boshyigikira abagize umutekano, bigwahiriza hamwe kugira ngo dukingire ya nkamwa yacu, ku ryatogo ryacu twese dusangiye wa murima rusange, kugira ngo uburovyi butere imbere, ndetse twese hamwe umwimbu tubonere hamwe, ndetse igihugu gitere imbere kironke n'amakori, kuko isi uburyo mu kiyaga nisi gikunzwe cyane ku isi yose. Rero kugira ngo wa mwimbu leta ikeneye ndetse igihugu gitere imbere, gishyire hamwe kuva hamwe kurwanya uburovyi butemewe n'amategeko. Inshuti bakunzi ba Radio RPA n'ibiganiro vyayo, no kuri ivyo bisabwa n'abatumire bacu, ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri wa 22 Ntwarante 2024 kigarukiye. Twariko turabira hamwe ibibangamiye igisata c'uburovyi, ahakibonekeza abarovyi bakora umwuga wabo batubahirije amategeko akingira ibinyamuzima biba mu mazi mu gukoresha uburyo butemewe. Nishimire abatumire bacu bemeye kuduha umwanya wabo bagatanga intererano n'insiguro zitari nke. Nongere nshimire na mwebwe mwese mwateze abiri kino kiganiro kuva mu ntango kugeza aho kigarukiye. Eloge Divin Remesha mwari kumwe kuri mikro, ndabasezerera ndabifuriza kururanirwa mu byanyu no mu banyu. Cyari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Nyano rero ku kiganiro dukingire ibidukikije duce dusozerera amakuru yo kuri 22 Ntwarante umwaka wa 2024. Mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza mwakenuye, bakoze kandi abayegeranije hamwe n'abatumye amajwi abashikira. Emmanuel Ninge ko nari kuri mikro ndabike banuye, mugira amahoro aho muherereye.